nziza hirya no hino aho muherereye. Muri kumwe na Patrick Makombe kuri Mike za Masepa One, nkaba rero mbahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Turi ku itariki 29 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yacu rero ari buze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyuma y'aho FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi na Mai Mai bakomereje kugaba ibitero mu karere ka Minembwe ndetse na Mikenke, biravugwa ko noneho bakomeje gukoresha indege za drone mu buryo budasanzwe, aho ubu turimo tubategurira aya makuru. Indege za drone zimaze kurasa mu Mikenke, zimaze kurasa i Nyamurumbwe ndetse no mu Rugezi. Bikaba rero izi ndege zari zigize umwanya munini cyane zizenguruka muri kariya karere, abaturage bakazumva nyine zigatera umutima uhagaze abaturage. Bije kurangira rero zigabye ibitero aha hantu hose tumaze kubabwira, ariko amakuru dufite ni uko aha hose yarashe nta kintu na kimwe yigeze ifatisha, ahubwo yafashe izeru kubera ko abaturage bari babimenye kandi bamaze no kumenya amayeri yo kuyikwepa, dore ko nyine imaze kugenda yibasira kariya karere cyane mu buryo bwose budasanzwe kurusha uko yibasiye ahandi hose, navuga mu turere dutandukanye nyine tugize uburasirazuba bwa Kongo. Turaza kubabwira rero amatokeo yabyo mu makuru yacu arambuye. Reka dukubitire n'i Goma tubabwire urugenzi cyangwa se uruzinduko rw'umukomiseri mukuru wa HCR ariwe Filippo Grandi, yakoreye mu mujyi wa Goma, aho yaganiriye n'abayobozi ba AFC M23 ku bijanye nyine no gucura impunzi zaba iz'abanyarwanda ziri muri Kongo ndetse n'abanyekongo bahungiye mu bihugu bitandukanye bihana umupaka na Kongo. Nabyo turaza kubigeraho, tubabwire rero icyo yavuze abwira abanyamakuru nyuma yaho nyine yari amaze kugira ibiganiro cyangwa se umubonano n'abayobozi ba AFC M23. Nanone turakubitira i Kinshasa, havugwa naho umutekano muke, aho itsinda ry'abagizi ba nabi cyangwa se ry'abajura iri joro ryakeye baraye banyaze cyangwa se basahuye amazu agera kuri 70 muri quartier imwe. Ubwo ni ukuvuga ko wari umuryango ku wundi, inzu ku yindi, quartier ku yindi. Ibi byose rero bikaba byarabaye nta nkomyi, ntacyo bikanga, nta butabazi, nta kepfo ka ruguru, ku buryo nyine abenshi bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri leta ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza intege nke ku buryo budasanzwe. Turakubitira no mu Rwanda, aho uyu munsi u Rwanda rwakiriye abimukira bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika boherejwe na leta ya Trump. Abagera kuri 7 rero akaba aribo bamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda mu masezerano ibihugu byombi bifitanye. U Rwanda rero rukaba rwiteguye kwakira abimukira bari batuye muri Amerika nyine mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se badafite ibyangombwa, bagera kuri 250. Ikitazwi rero ni ikiguzi cyaba cyangwa se icyo Amerika izaha u Rwanda kugira ngo u Rwanda rukomeze gucumbikira ababimukira. Ibi rero bije nyuma y'aho n'ubundi umushinga nk'uyu wo kwakira abimukira bava mu bihugu by'i Burayi na Amerika bikomereje, nyuma y'aho nyine Ubwongereza nabwo bwigeze gukorana amasezerano nk'aya n'u Rwanda, ariko bikaza kurangira adashyizwe mu bikorwa nyine kubera impamvu zitandukanye. Uyu munsi rero
Amerika yo biragaragara ko nyine ivyo yasezeranye n'u Rwanda ku bijanye no kuba u Rwanda rwoba rucumbikiye abimukira, bitangiye rero gushirwa mu bikorwa. Ngaya makuru rero tugiye kurambura, ariko n'ubundi tuyahereye i Murenge iwacu mu misozi miremire, aho mu vy'ukuri abaturage bari mu kibazo c'umutekano mukeya, mu karere kose twavuga kagize imisozi miremire y'i Murenge. Muri iyi minsi rero hakaba hari ibitero vyakomeje kugabwa nyene ku baturage b'Abanyamulenge no ku birindiro vya Twirwaneho, haba mu karere ka Rugezi, haba mu Mikenke, haba no mw'irembo rya Mukoko, za Gakenke, za hariya muri biriya bice vyose ugana kuri Zero. Ibitero rero bikaba mu vy'ukuri bikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage, abenshi bahunga bava mu Mikenke berekeza mu Minembwe, abava za Rugezi n'ahandi. Bahunga rero izi ntambara mu vy'ukuri zirimo zikorwa ku bufatanye nyine na FARDC, aba-Mayi-Mayi, FDLR ndetse n'ingabo z'Uburundi. Ibi rero bikaba mu vy'ukuri bigaragaza ko leta y'Uburundi yamaze kwinjira mu mugambi wa deracinema y'Abanyamulenge, ku buryo rero budasubirwaho cangwa se ku buryo buhishishe. Nyuma y'igihe kinini Uburundi bugerageza gusa naho butabirimwo, bugenda bigura intege, ariko ikigaragara rero uyu munsi nuko leta y'Uburundi yamaze kwinjira muri uyu mugambi wo kugaba ibitero ku baturage b'Abanyamulenge bafatikanyije n'aba-Mayi-Mayi ndetse na leta ya Kinshasa. Amakuru rero dufite nuko ingabo z'Uburundi zikomeje nyene kwijandika muri ibi bikorwa vyo kugaba ibitero ku Banyamulenge, nyuma yaho n'ubundi basaga naho bagenda babihakana nk'aho batabirimwo, ndetse bakaba baranagerageje gusa n'abanyomoza ivyo abaturage birwanaho bavugaga ko barimo bagaba ibitero bafatikanyije na Mayi-Mayi. Ndetse amakuru dufite nuko mu baherutse kugaba ibitero mu Rugezi, hari harimo rero n'ingabo z'Uburundi, hakaba harimo na bamwe mu bashobora kuba barahafatiwe ubuzima cangwa se bafashwe matekwa muri kariya karere. Ibi rero ababikurikiranira hafi mu vy'ukuri bakaba babona ko leta y'Uburundi imaze kwinjira muri uyu mugambi, umugambi ugize igihe ugerageza gushirwa mu bikorwa na leta ya Kinshasa wo kuderasine Abanyamulenge cangwa se kubica no kubangaza muri gakondo yabo. Ibitero rero vy'uyu munsi nuko mu vy'ukuri ntaco vyigeze bifata, ntaco vyagezeho, aho babigavye hose bagiye nyene bafata ubusa, bagiye bafata izero, kubera ko haba mu Mikenke, haba mu Rugezi, haba n'ahandi, ntaco bagezeho kubera ko mu vy'ukuri ivyo barimo bakora vyose nyene ni ukwica abaturage, ariko kandi sibo Mana yabaremye kuko abayobozi ba Twirwaneho bakomeje kugenda bahumuriza abaturage ko bazabaho nubwo umwanzi arimo akoresha imbaraga ze zose, arimo akoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo yice abaturage b'Abanyamulenge, abasenye, abangaze, abasigaye bacitse ku icumu nyene bagende bangara mu mahanga. Andi makuru rero dufite nuko ku ndondo ya Bijombo, abasore birwanaho ubu nyene bari mu mihana yabo, bari za Bijombo, bari za Canzovu. Ubwo ndavuga bariya basore mwari muzi bari bagize iminsi muri biriya bibira vy'Itombwe, za Rubumba, za hehe. Ubu nyene rero barahurutse, bariko bararuhuka, bariko baranywa amazi yo ku ndondo.
aho rero mu by'ukuri bahurutse nyine kubera imbaraga zabo. Mbere rero ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye cane mu gace ka Gateja, aho ingabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za FARDC bari bagiye kubategerayo bavuye nyine ku Ndondo, kugira ngo babimirire nyine hariya mu mashamba. Kubw'amahirwe rero babashije kurasa izi ngabo barabatsimura, baradivasinga, kugeza rero bahurutse muri iriya Ndondo. Ni umubare mwiza ufatika kandi uhagaze neza uri determine guharanira uburenganzira bw'abaturage. Iyi ni inkuru rero ishimishije cane, iyi ni inkuru nziza kuba abasore rero birwanaho, abasore ba twirwaneho ba AFC M23, abasore bavuka i Murenge bayobowe na Colonel Ndabagaza ndetse hamwe n'abandi bari kumwe, ubu nyine bamaze kugera ku butaka bwejejwe, bamaze kugera mu misozi y'Umurenge ku Ndondo, aho rero bivuze ko mu by'ukuri ntaho batoba bagiciye, nta bariyeri yoba ikibakanze, nta ambushi yoba ikibakanze, kubera ko aho baciye niho hari hagoye. Umugani wa wa muririmbyi wavuze ngo yakoze biriya izakora n'ibindi kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Kuba rero izi ngabo zaraciye muri iriya mihonongo yose, bakazamuka barimo bagenda barwana ku mututu, mu mashamba, ahantu hagoye hari inzuzi udashobora gupfa kwambuka gutya, aho hose bakahaca, bakaba bari ku Ndondo. Iyi ni inkuru nziza ku Banyamulenge, iyi ni inkuru ishimishije ku bwoko bwose no ku bagwanashyaka bose batwirwaneho. Amakuru meza rero ni uko bahari, bari za Canzovu n'ahandi hose, si ngombwa ngo tugende tuvuga ngo bari muri iyi mihana, ariko ico tugendereye kubabwira ni uko bahurutse bari iwabo, bari mu mihana yabo, aho ariho hose wagera wahabasanga. Bari iwabo kandi bambariye urugamba, baje biteguye gutabara abavyeyi babo, leta ya Kinshasa hamwe na leta y'Uburundi bafatikanyije mu kubica no kubasenyera ndetse no kubanyaga ivyabo. Iyi ni inkuru rero mu vy'ukuri nziza, yari iteye uruhu, abantu benshi bibaza bati ariko none se abantu bari muri ririya shamba kweri bazabasha gupasua bahuruke? Ariko rero ubu ngubu inkuru ntabwo ikiri ibihuha, ubu nyine barahurutse, uyu munsi biriwe batuje baruhuka, bikanda imvune, abavyeyi babo babakanda ibihimbo, babahembura, babahereza amazi ashushe, babatekera icayi n'ibijumba vyo ku Ndondo. Abasore rero barimo bara-enjoyinga umuyaga cangwa se ihewa y'iwabo. Reka rero dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru dufatira mu muji wa Goma, aho komiseri mukuru cangwa se uyoboye ishirahamwe rishinzwe impunzi kw'isi witwa ngo ni Filippo Grandi, uyu munsi rero yari mu muji wa Goma, aho yaje kuganira n'abayobozi ba AFC M23 ku buryo bashobora gufatikanya nyine kugira ngo impunzi zibashe gusubira mu mihana yabo. Bakimara kubonana rero yavuze ko mu by'ukuri yishimiye ko AFC M23 bamwijeje ko bazafasilita aba-humanitaire mu buryo bwose bushoboka, bazabafasha kugira ngo imfashanyo igere ku baturage mu karere kose AFC M23 ikontorora. Akaba yavuze rero ko baganiriye ibijanye no gucura impunzi, dore ko muri iyi minsi ishize n'ubundi HCR nyene ifatikanyije na AFC M23 bari baherutse gucura impunzi zigera kuri 530 n'imisago,
b'Abanyarwanda bari bari muri kariya karere nyene AFC M23 yabohoje. Bakaba bavuze rero ati ku bijanye n'izindi mpunzi dukomeje gufatikanya kandi turifuza ko umutekano wagaruka kugira ngo abakuwe mu vyabo n'intambara babashe gusubira mu mihana yabo ndetse n'abari mu bihugu vy'ibituranyi nabo babashe gutaha. Yavuze ko bazakomeza kuganira n'inzego zose zibishinzwe n'ibihugu bibacumbikiye mu rwego rwo kugira ngo banoze umugambi wo gucura abantu. Nyine avuga ku bijanye n'umutekano ati navyo murabizi aka karere kari mu ntambara ariko uko turimo tubona turizera ko bizakomeza kugenda bimera neza nk'uko bimeze kugeza nyine aho abaturage bazasubira mu vyabo. Uyu mutegetsi rero ukomeye, umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wagendereye kariya karere mu vy'ukuri akaba avuga ko yakoranye ibiganiro na bariya bategetsi, navyo ni ubundi buryo bwiza bw'uko AFC M23 ikomeje kugenda yigarurira icizere gahoro gahoro c'abayobozi batandukanye bakomeye bayoboye n'ama organisation nyene internationale hariya yose. Reka dukomereze i Kinshasa ahakomeje kuvugwa umutekano mukeya, aho amatsinda y'ababandi akomeje kwidegemvya no gukora ico bashaka cose mu muji wa Kinshasa, nk'aho nta butegetsi bukihaba. Amakuru rero dufite dukomeje gusoma mu binyamakuru bitandukanye, ni uko muri komine ya Mongafula itsinda ry'ababandi ryihaye gusahura amazu y'abaturage mw'ijoro ry'ejo buca none, bakaba rero barabashije gusahura abaturage amazu agera kuri 70, ni ukuvuga ngo inzu ku yindi, quartier ku yindi, igitangaje ni uko ivyo vyose bikorwa nta nkomyi, nta butabazi, abaturage bavuga ko bagerageje gutabaza inzego z'umutekano, ariko aya mabandi akora gahunda yabo yose kugeza bacoje bajana ivyo bashakaga, bakubita abantu ndetse bivugwa ko harimo n'abakorewe nyene ivyamfura mbi n'aya matsinda. Abaturage rero bakaba bibaza aho leta yagiye kugira ngo ibikorwa nk'ibi bibe, habure ubutabazi kugeza aya matsinda akoze ibikorwa vyayo, bagasoza bakagenda nta nkomyi, nta kintu na kimwe bikanga. Nk'uko rero twari tubibabwiye reka dusoreze kuri iyi nkuru y'aho abimukira batuye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se batari bakabona ivyangombwa. Itsinda rya mbere rero ryamaze kugera mu Rwanda, akaba ari itsinda ry'abantu 7 mu bagera kuri 250 u Rwanda rwemeye kuzacumbikira. Ibi rero bikaba bikozwe kubera amasezerano nyene u Rwanda rwakoranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuba u Rwanda rwokwakira aba bimukira rero bari barimukiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. U Rwanda rero rukaba ruzabacumbikira, bakaba ariho bazageragereza amahirwe yabo yo kuba bokwemererwa gusubira gutura muri Amerika cangwa se nimba bashobora no kuzasubizwa mu bihugu vyabo baramutse babikeneye. Ibi rero bije mu gihe n'ubundi umugambi nk'uyu u Rwanda rwigeze kuwukorana na leta y'Ubwongereza, ariko nyine bikaba vyo bitaraje gushirwa mu ngiro kubera amashirahamwe menshi yahagurutse akavyamagana, yitwaza rero ko u Rwanda ngo ari igihugu kitarimwo demokarasi, ari igihugu ngo Ubwongereza butari bukwiye koherezamwo abimukira. Kuba rero Amerika yo ibikoze ngira ngo iki ni ikimenyetso c'uko
u Rwanda rwujuje ibyangombwa kandi nanone bishobora no kuba isomo ku bindi bihugu bishaka kohereza abimukira babo mu Rwanda, ko bashobora kubohereza kubera ko na Amerika ibikora, dore ko buriya Amerika ariyo itanga icyerekezo isi yose igenderamo. Bakunzi bacu rero reka ducumbikire amakuru yacu aha, tubashimira abakomeje gukora subscribe, abakomeje kulayikinga ndetse no gusangiza abandi iyi nkuru. Mukomeze mugire ibihe byiza, dushimira rero abakomeje guhagarara ku marembo, umurenge, abasore birwanaho, dushimira Imana ikomeje kubatiza amaboko, nubwo umwanzi ari mwinshi kandi imigambi ari yayindi, ariko icyizere cy'uko i Murenge hatazasenyuka, hatazashira, naco kirahari kubera ko hari abasore biyemeje kwirwanaho, bemeye gupfira igihugu cabo n'ababyeyi babo kugira ngo ntibakangazwe ngo bazaje kuzapfira mu mahanga. Abasore rero abarwanashyaka mwese mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibatize amaboko kandi mukomeze mushikame ku muheto, imirindi yo gutabarwa irimo irumvikana. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Patrick Makombe.